Radio Abiwacu. Abiwacu ni ikiganiro gihuzemo n'imiryango yatakaranye ikaburana bari mu makambi y'impunzi mu gihugu no mu makungu. Abiwacu Mugishikiriza na radio PSFM. Radio Abiwacu kuri PSFM. Mwaramutse abandi mwiriwe nshuti mwese muri ko muradukurikira. Iyi ni Radio PSFM mwumviriza mucika ngurukana bumenyi kuri wezi 3 akaburungu Radio PSFM akaburungu kome. Turi ku munsi wa mbere genekezo rya 29 ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2018. Kaze mwese muri kino kiganiro Abiwacu mwateguriwe nanje John Ndikumana. Emere nkuru nziza ari mu buhinga bw'ivyuma twese twatubahaye ikaze. Ikiganiro Abiwacu gihakanya abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye bakaramutsa imiryango yabo n'inshuti n'abagenzi. Mukanya duca tubatega amatwi. Akona karirimbo korera Imana ka Chorale Ikanguro yo mwishengero Fekabu yo mu ntara ya Ngozi. Tudatevye rero duha ijambo abatahije ababo. Radio PSFM. Jewe nitwa Nyabenda Shantari ndi mu nkambi yo mu Rusenda. Shaka kuramutsa papa na mama na basaza banje bose na mwene wacu ari mu ruce yitwa Miburo Mariana, kandi nkongera nkaramutsa na babofu bose bari mu Rugombo. Imana ibaheza genda basabiye akaririmbo k'Imana. Jeni twa Kankindi Irene wo ku mutumba Ciri komine Kiremba. Nabashaka gutasha. Ndatahije musaza wanje Kamanzi Barushazaro ari Bujumbura. Ndatahije n'umugore wiwe, ndatahije n'umusengezana wanje Keria na Jackson bari Bujumbura. Ndatahije na nyokuru wanje Banyeza ko Teresa ari Ciri. Ndatahije na mwene wacu Mapesa Yozafina ari Ciri. Ndatahije na mwene wacu Nduwimana ari Ciri. Ndatahije n'umugabo wanje Habonimana Bonaventure ari Shoza muri Nyamurenza. Ndatahije nabavyara banje bari mu Gisuka. Ndatahije na Masenge ari Nyarurambi. Ndatahije na senge wanje ari Gitare muri Nyamurenza. Nkaba ndabipfurije akaririmbo k'Imana. Kunywa maji
Jane nitwa Nzeyimana Violeta nturuka muri komine Busiga province Ngozi. Ndatahije senge wanje Yohana, ndatahije muyomba wanje Ibrahimu, ndatahije na mukiwe Minani, ndatahije Felisi, ndatahije nasaguye, ndatahije niyo nkuru ari mu rugombo n'abana biwe. Ndasabye akaririmbo muntahiriza biwacu. Akona karirimbo ni mu ntahiriza biwacu ko muri rinzi Evote ntaho nankwa akarimbo yaririmbye mu mwaka wa 1990 n'ubu tubandanye tubatahiriza abanyu. Radio Pisafa. Nitwa Niyonzima Abraham muri komine Tangara mu province ya Ngozi. Kanipfuja gutasha papa wanje yitwa Jumaine Muryango na mushikanje yitwa Remo arongowe muri Karusi na Mariamu nkurikira arongowe muri Nyakabanda. Nkaba ntayije n'uwitwa Niyo Ntuntu Yusufu, nkaba ntayije nabashikanje Mariamu, Salima, Rehema, Sada, Nyabenda Amduni na rafiki yangu Livuzimana Hamdani. Nkaba ndabifurije akaririmbo kima. Nitwa Bigirimana Mariange nkaba mu isite ya Murongwe. Ndatahije mama wanje ari Bugarama muri Muramvya. Ndatahije na mwene wacu Joseline ari mu Kamenge na Chantal na Solange ari mu Kanyosha na Bibi ari i Muramvya Indago n'umuryango wanje wose, Shangazi Leosia, mama Bizoza, hanyuma na Claire ari Muramvya na Suzana ari Bujumbura mu Buyenzi na Nosiata ari mu Kamenge. Abo bose nkaba ndabatahije ndabipfuriza umunsi mwiza. Nkaba ndabipfurije Yesu n'inzira. Ndashimiye Radio Plus FM yatugejeje ko ino ntasho kugira abawe wacu bose bavyumva. Murakoze. Nitwa Nizigimana Roza nkaba mfuka muri komine Mutaho intara ya Gitega. Nkaba nshaka gutasha Gahungu Nikodemu umuvyeyi wanje, nkaba ntahije bene wacu, nkaba ntahije na basazanje Eli ari mu Gatumba, nkaba ntahije na Rube ari mu Rugombo, nkaba ntahije n'uwo batazera amapoze ari kujya kabiri mu Rugombo, nkaba ntahije n'umuvyeyi wanje
nko mu ntara ya Gitega yitwa Domaidesi nkaba ntahije n'uwo witwa Donafine nkaba ntahije n'agakobwa Noera nkaba ntahije n'uwo witwa Berene nkaba ndabifurije akaririmbo keza k'Imana nkaba nshimiye na Radio FM yashoboye gushika ngaha murakoze. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, 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 mambo sawa sawa. Akona karirimbo mambo sawa sawa kumuririmbyi Rusi wa Muyu wo mu gihugu ca Kenya, ahavuga ngo Yesu akiri ku ngoma ngo byose bigenda neza. Turabandanya n'abatahije babo ntigira ko muri ko munaryoherwa na tuno turirimbo turiko turabashikiriza. Radio Pisafa. Nkaba nanje nitwa Mama Dada, nkaba nifuje gutasha inshuti n'abagenzi, nkaba nahigere bya pasiteri wo mu Rusenda kuri Assemblies, nkaba nahije na assistant pasiteri Hatungimana Kaveri, nkaba nahije n'umufasha we n'abana biwe bose, nkaba nahije n'amakorale yabyizigiro na Kazamwendo twaririmbana, nkaba nahije na Habyarimana Claude, nkaba nahije na Ingabire y'Imana Justine, nkaba nahije n'abo twaririmbanye bose, Mama Johnson na Johnson, nkaba nahije na Moise, nkaba nahije na Irakoze Eric, nkaba nahije na Severino bange tuyaga, nkaba nahije Lucy, nkaba nahije na mama wiwe, nkaba nahije Mashala Bigirimana Vena, nkaba nahije n'umufasha wiwe n'abana biwe bose, nkaba ndabipfurije akayabagu kuno munsi, nkaba nahije na Gitama n'abana biwe n'umufasha wiwe, nkaba nahije Shimirimana Desire, nkaba nahije Manirakiza Asteri, nkaba nahije na Nzambimana Edouard, nkaba nahije n'abandi bose banzi ku izina rya Mama Samuela na Mama Dada, nkaba ndangije nipfuriza akayabagu keza abo ntahije bose n'abandi ku izina bose, nkaba nipfurije akayabagu keza n'akaririmbo keza, karirimbo karirimbwe na korale Komeza Gusenga Iratabara, wo vyemera utovyemera. Nkaba nangije nshimira Radio Peace FM, nkaba ndayifurije kugirirwa neza no kurema. Tabaye abantu baratangara, itabaye abantu barabatanya. Itabaye abantu baratangara, itabaye abantu barabatanya. Itabaye abantu baratangara, itabaye abantu barabatanya. Itabaye abantu baratangara, nande nkaba nifashe Imirima Mediatrice, nkaba ndi muri Kongo, nifuje gutasha papa na mama, kandi nifuje no gutasha mukuru wanje yitwa Nduwimana Ana Marie, nkaba nifuje no gutasha mukuru wanje aba mu Kigwati nyina wa Maombi, nkaba nifuje no gutasha musazanje aba mu Rubuye yitwa Bunane na Demayi, nkaba nifuje no gutasha musazanje kandi yitwa Safari aba mu Rubuye na Demayi, bose ndabifurije umugoroba mwiza. Nkaba ndabasabiye akaririmbo kavuga ngo nicyo cyatumye Yesu yihanganira imibabaro yeshijaha anyigishi inziraye ngosengeshi menezerwe singize Yesu wanyo yeshibyaha warangije kundokora nduwawe na buruwanje. Nitwa Ngendakumana Andre, nkaba nshaka gutasha umwana wanje yitwa Ntiharirizwa Libert, ngatasha n'umukenyezi wanje Maria Ndahabonyimana, nkaba ngomba gutasha n'umwana wanje w'umwigeme yitwa Pascazia Habarugira. Abo bantu ko ari babiri baratosha. Kila kipimo nanipenda kuna kiasi,
ningependa nikuone nikupe vyote vyangu, nikupe chochote unachotaka, chochote upate, lakini sina namna ya kukupata. Ungekuwa nafasi unaishi hadi nikuwa mbali bibi, ningekuja nikuone wewe. Ungekuwa na nambari ya simu Facebook au Twitter, lakini hata sura ulipita. Nimesubiri sana lini tutaonana na I don't know what to do, I'm waiting for you. Nitwa Josephine Akizimana ava mu ntara ya Gitega komine Giheta. Nashaka gutasha papa na mama. Papa ni Gisaveri Gwasa, mama ni Pasikazi akari mu mbanyi. Nashaka gutasha nawe tuvukana Sabimana, Anamali n'akana kitwa Eliane. Ndatahije na basazanje bose. Imana ibafashe, nange nibereye ino muri Kongo kandi ndakomeye. Imana ibafashe. Inyanja itukura izabura tutwambukanya barongo y'ibiziba. Ntabwo dutewe ubwoba n'ibihinda nka Kagoma, ntabwo dutewe ubwoba n'ibikangisho gusa iyatwambukije inyanja itukura. Hama jengombye gutasha abanitwa Ndayisenga Mariam wo muri ntara ya Rutumo komine Rumonge province Rumonge. Ndi murefije wo mu nkambi ya Rusenda. Abanifuza gutasha papa mudogo yitwa Elia aba ahantu bita mu Kivugo. Abanayije n'abahungu biwe uwitwa Israeli n'uwitwa Samuel. Hama abanayije bene wacu abanayije jaja w'imagara yitwa amangabanahije umumama twabana yitwa mama Nahi. Amangabanahije na Nahi abanahije bamuyomba babana kumuhuta abanda batahije mu izina rya Yesu Kristo yaranje ariwe Nestori nabayubahe abanda batahije. Amangabanahije na mama mudogo aba inyanzarake ahantu kumuyange ariwe Geneferia abanda mutahije. Amangabanahije nabo mu Rusenda Asisa Paseri abanahije n'uwitwa Eric abanahije na Johnson abanahije na mama mudogo ariwo mukasisa abanahije abarivyi bose turirimbana abanabifurize umugisha w'Imana. Amangabashimiye radio Peace FM yoyo yemeye ko twongera natwe kuvugira kuri radio, natwe tukaba tubifurije umugisha w'Imana. Amen. Masuwa miamba, masuwa anga, tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Maisha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Imba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Bambata, shika, kamata, rumba, chakata, kaboka mchizi shadata, shadata. Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, bongo kwa tabu meki. Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuwaji. Jewe mba muisiti ya Murongo. Haba nitwa Uwiringiyimana Samson. Uwa mbere ntahije ni papa wanje twa Nikodemo Arifisi. Uwa kabiri ntahije ni Samia wanje umwana wanje. Uwa gatatu ni Sabyimana Sefero umutambukanyi wanje. Uwa kane ni Korode ari wari karabatasha. Uwa gatanu ni Shimiyimana Aline. Uwa gatandatu ni Senti. Uwindwe ni Ntakirutimana Claudine ari mama wanje. Uwumunani ni Daniela. Uwicenda ni Veronica ari mukaka wanje abyara papa. Uwicumi ni Wiriso. Uwicumi na rimwe ni Pascal. Bose nkabandi yipfurije ibihe byiza, nkabandi yipfuriza ibumviriza zino ntashe. Nkabashimiye radio Peace FM yatugejeje kugira ngo dutashe imiryango yacu. From all
ikiganiro iwacu kirabandanya. Uyu n'umuririmbyi Bob Marley aho yasubiyemo kuririmba amajambo ari mu gitabo ca Bibiliya muri Zaburi 137 igihe Abisirayeli bari batwawe nk'inyagano mu mahanga. N'ubu twumvirize izindi ntasho. Radio Pisafa. nkaba nitwa Mukandori nkaba ngomba gutasha ndatahije umuvyeyi wanje ari muri komine ya Busoni nkongera nkatasha na mwene wacu ariko muvyeyi bamwita Maria ahari hose anyumve na mama batisi mu Marie Louise Nyabenda na bene wacu n'abasazanje hariho Ngoboka hakaba na Danieli n'abandi bose ntabashije kuvuga amazina na papa Mudogo Janvier Fredina n'abandi bose banzi kw'iryo zina rya Mukandori ndabatahije ndabipfuriza umunsi mwiza murakoze. Nduwimana Cesaria nifuje gutasha Manuel siko bizohora na Miburo hamwe na mama wanje hamwe n'umwana wanje Ruwiza ngongera nkatasha na papa wanje Bwamenye ngongera nkatasha na ereye muri Kongo ndabatuye akaririmbo Yesu ni nyishu imitima yacu yari yuzuye agahinda kuko nta mutabazi twari dufite turapfukama dutakira Uwiteka aratwibuka adukiza amaboko yabatujyanye w'iminyago aradutabura tugera i Siyoni kubw'ubuntu twasaga n'abarota ko dutashe amarira atemba kubera ibyishimo indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu ubwo twitegeraga ya migabane tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tugiye gutamba ibitambo byishimwe urwibutso ko yadutahuye Jewe mpawe nayo Venantia nkabashaka gutasha umwana wanje yitwa Amina Anje Diana na se wiwe namutahije na bene wabo bose na nyina wiwe na mawe wanje yitwa Veronica na papa wanje Ndahera na musazanje Miburo na musazanje kandi yitwa Manariyo na Bizimana nkaba ndabipfurije umunsi mwiza. Sinuhimbaza n'ubwitiranye umaze igihubahiriza aho nawe I'm sorry namaze kwitandukanya nawe hamwe twahuriraga nacitse kera aho ndubungubu ndarinze cyane umwe wagutsinze amuri uruhande bye bye sinyeruba wesakari namenye ko wari waranyoroje nasubiye iruhande rwa data bye bye
ni kuri kano karirimbo bye bye satani ko muri Nason turangirije ko kino kiganiro turiko turabashikiriza. Ndashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye, ndashimiye abatahije ntibagiye Emeri Nkuru Nziza ikaramfasha kugira ngo amajwi ashobore kugenda neza. Mwese nkabanda basezeye ndabifuriza kugira ibihe byiza iwanyu, Imana izigame abakozi. Niyo wajudahagara waticwa n'inzara, bamwe watumvaga kungarura barahagera ntibasubire inyuma, bamenye ko wari warabanyase amahoro yo mu mutima. Aho ndubungubu ndarinze cyane, umwe wagutinze amuri uruhande. Bye bye sinyeruba wesakani, namenye ko wari Radio Abiwacu. Abiwacu. Ikiganiro gihuzwa n'imiryango yatakaranye ikaburana. Abari mu makambi y'impunzi mu gihugu no mu makungu. Abiwacu Mugishikiriza na radio PSFM. Radio Abiwacu kuri PSFM.